Mu bihe vya kera kurongora vyafatwa nk'intambwe ikomeye mu buzima bw'umusore. Umusore yabonwa nk'ushaka kubaka urugo, kurera abana ndetse no kuba umutware w'urugo. Ariko muri iki gihe ibintu vyarahindutse cane. Hari abasore benshi bavuga bati kurongora si ikintu cihuta, nta mahera ahagije mfise, abakobwa bobo ntiboroshe, noba nkiri muto, abandi bati ubuzima buragoye. Ibyo byose bituma umubare w'abasore batinya kurongora ugenda wiyongera umunsi ku wundi. Muri iki kiganiro tugiye gusesengura ido n'ido impamvu nyamukuru zituma abasore benshi barashaka kurongora muri iki gihe. Bana nanje uraja gusobanukirwa. Je wumva ni Alexis Live Varane n'ahandi kuri Intsinzi Motivation. Kimwe mu bintu bituma abasore benshi barashaka kurongora ni ikibazo c'ubukene. Iki ntawe gishidikanya. Uyu munsi amazu arahenda, ifungwa vyaraduze, amafaranga y'ishure ni menshi, ubuzima bwo mu gisagara burazimvye. Umusore benshi bavuga bati nokubaka urugo gute kandi nkiri mu buzima bugoye. Hari abasore barangiza amashure imyaka igashira atakazi bafise, abandi bakora ariko bagahembwa gatoya cane. Ivyo bivuze ko amafaranga bahembwa ataba hagije. Iyo abonye ko no kwitunga ubwiwe bimugora, aca atinya kongera ko inshingano z'umugore n'abana. Abenshi baca bahitamo kuguma ari bonyene, kubana n'abakobwa ataruko ushako, canke kwirudaniriza mu buzima bwo kwinezereza gusa. Iki ni kimwe mu bintu bituma abasore benshi bavuga cane. Hari abasore bavuga ko abakobwa bamwe bamwe batagitinya ndetse batakigira isoni. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, bamwe bakunda amafaranga gusa, abandi bakaba bafitaniye imigenderanire n'abagabo benshi icyarimwe. Mu mageto, mu mahoteli, ku marezo sosiyo, hari aho usanga urukundo rw'ukuri rwaragabanutse, hakiyongera inyungu no kwishimisha vy'akanya gato. Ibyo byose bituma hamwe mu basore batagira icizera abakobwa bose, bagaca bavuga bati noshira amafaranga yanje mu rugo gute kandi sinzi uko azonyubahiriza. Ariko kandi si vyiza gucira abakobwa bose urubanza kubera amakosa ya bamwe. Haracara abakobwa benshi biyubaha kandi biteguye kubaka ingo zabo nziza. Muri kino gihe abagore benshi bariga, barakora, bararonka amafaranga yabo, baritunga. Ivyo ni vyiza cane kuko bituma umugore agira ijambo n'iterambere. Ariko hari abasore bamwe bamwe bumva batakiri abakenewe nk'uko vyahoze. Kera umugabo niwe yatunga urugo, niwe wenyene yafata ingingo nyinshi. Ariko kuri uno munsi ibintu vyarahindutse. Hari abagore benshi bavuga bati sintegerezwa kurongorwa kugira mbeho neza. Ivyo bituma bamwe mu basore bumva uruhara rwabo rwaragabanutse. Kurongora si urukundo gusa, harimo kurera abana, kuriha inzu, gufasha umuryango, wihangana ndetse no gukemura amatati. Hari abasore benshi batinya izo nshingano. Abo ni bamwe bavuga bati ndashaka kubanza kwinezereza, siniteguye kuba papa, ndashaka kubanza kubaka ubuzima bwanje. Ivyo byose bituma imyaka igenda irashira umunsi ku wundi, umusore aguma asubiza ibihe inyuma. Ikibazo cyo kwiyongera kikaba ndase, ndetse n'ikibazo cyo kurongora. Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp byarahinduye cyane uburyo abantu babona urukundo. Hari aho bahora bagereranya ubuzima, abakobwa n'abasore bakarondera abarusha abandi amafaranga, urukundo rugashingira imizi ku mafoto, kuyiyerekana. Abasore benshi baca batinya ko umukobwa ashobora kumuca inyuma cyangwa urukundo rwubakiye ku nyungu gusa. Hari kandi abasore benshi bahura n'abakobwa benshi online, bigatuma batagira umuntu umwe bashika ko ngo bubaka urugo.
hari abasore benshi bababajwe n'urukundo, bamwe barahenzwe, abandi barahemukiwe, abandi baratakaje amafaranga menshi kubera abakobwa. Iyo umusore amaze kubabara cane hari igihe aca avuga ati sinzosubira kwizera umukobwa. Ivyo bituma bamwe bahisemwo kuguma ari abaseribateri canke gukundana ata migambi yo kurongora. Abana benshi bakuriye mu matati, gucana inyuma, ubukene, guhohoterwa hagati y'abavyeyi. Iyo umusore yarekuriye abo nyese na nyina bahora barwana, ashobora gukura atinya urugo, agaca yibaza ko n'urugo rwiwe ruzokwamamwo amatati. Aribaza ati nanje nzorangiza nkiri muri ayo magorwa. Ivyo bituma bamwe batagitekereza icizere c'abakobwa bamwe bamwe. Kera abantu benshi babanza kurushinga imbere yo kubana nk'umugore n'umugabo. Uno munsi bamwe babana batarasezeranye canke bakagirana imigenderanire ata nshingano. Ivyo byose bituma bamwe mu basore bavuga bati rimba nshobora kubona uwo ukundana atakurongora, no kurongora biramariye iki? Ivyo biriko birihindura cane imyumvire y'urwaruka. Hari aho usanga ukwizerana kwaragabanutse, ukubahana kwaragabanutse, ukwihangana mu rukundo kugabanuka. Abantu benshi bashaka ibintu vyihuta, amahera, ubuzima bwo kwiyerekana no kwinezeza. Urukundo rw'ukuri rusaba ukwihangana, ukwizerana, imbabazi, kuvuga neza. Ivyo bidahari urugo ruragorana. None umuti w'ibi bintu byose nuwuhe? Naho hari ibibazo byinshi, urugo rwiza rurashoboka. Abasore n'abakobwa barakeneye kubahana, kuvugisha ukuri, gukorana, kwihangana no gushira imbere urukundo rw'ukuri aho gushira imbere amafaranga ndetse n'ubusambanyi. Kurongora ntibikwiriye gufatwa nk'umuzigo gusa, ahubwo ni urugendo rwo kubakana no gufashanya. Umwanzuro wa byose n'uyu: isi yarahindutse, ubuzima bwaragoye, imyitwarariko y'urwaruka yarahindutse. Ariko kandi urukundo rwiza ruracariho, ingo nziza ziracubakwa, kandi haracara abasore benshi bipfuza kurongora igihe babonye uwo bizigira. Ikibazo si uko abantu bose badashaka urukundo, ahubwo niko abantu benshi batinya kubabara, guhemukirwa canke kunanirwa n'ubuzima. Iyo abantu bubatse kuri kwizerana, kubahana no gukunda Imana, ingo zirakomera kandi zigatera imbere. Kubaka urugo si ukubaka inzu gusa, ni ukubaka imitima ibiri yemewe ndetse yemeye kugendana mu buzima bwose. Ndagushimiye ubaye nacu muri iki kiganiro, aho tubashije gusesangura impamvu zituma abasore batinya kurongora. Ndagushimiye wewe wabanye nanje.